tu anatu furaha duniani atu goza kwa neema tushibisha tazama yuko pamoja nasi maitaisha kama haleluya 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 amina ikiwa vema huko chini kutegemea Yesu furaha gani uko juu kuona uso wake tutaiona furaha tele na utukufu utaishi. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Amina. Urakoze, reka turamukanye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mana irakoze, iragahabwa icubahiro. Iyo yatumye tubona n'uyu munsi, n'ubu turacashishikara tunezererwa ikaze, mushishikara kuduha hano kandi no tugushishikara guha intasho kubatari hano kuva kuwa kane turi hano. Bene so bari hariya mu bwiriza mu Nyakabiga baratubwiye nitwashikano n'abakozi b'Imana ngo tuze turamutse ishengero ryo mu Kinama. None mushishikare kwakira izo ndamukanyo mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amina. Umuvugabutumwa yavuze ati dusubire tusome hahandi. Mbega ni hehe? Ni hehe? Igice cya kangahe? Ku murongo wa kangahe? Wa 10 n'uwa 11 murakoze. Ivyakozwe n'intumwa igihe cyaho ca mbere kurya murongo turacari kuri Ascension twibuka iduzwa ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko cyane cyane tumaze iminsi turavugana kwa azogaruka. Azogaruka. None azogaruka aje gukora iki? Katubanze dusome harya. Bagihanze amaso mwijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo barababaza bati, yemwe bagabo b'igalilaya, niki gitumye muraba mwijuru? Uyo Yesu abakuyemwo akaduzwa mwijuru azoza atyo nkuko mumubonye aja mwijuru. Imana nihabwa icubahiro. Imana yacu nishimwe. Twari dukwiye kunezerwa, twari dukwiye guhimbagwa, kuko uyu munsi umwe ni kumuririmbyi umwe yaririmbye ngira yari yashegeshwe n'amageragezwa ngo umunsi umwe mwisi tuzoyirigwamwo ntituzoyiraramwo. Umunsi umwe tuzoyiraramo ntituzoyirigwamwo. Twari tukwiye kunezerwa kuko dufise ivyizigiro bizima. Ntiwari ukwiye kwinjira mu ngoro y'Imana nk'ugandaye. Ntiwari ukwiye kwinjira mu ngoro y'Imana nk'imfuvyi. Wari ukwiye kwinjira mu ngoro y'Imana unezerewe, kuko aha niho turonka ivyo kurya bidufasha mu rugendo. Aha niho tuhembugirwa. Dawidi yaranditse aravuga ngo naranezerewe bambwiye ko nja mu ngoro y'Imana. Ahandi arahishurirwa ngo mu ngoro yawe niho hari ivyo kurya bintunga. Tuvuye muhira bamwe
twaje dufunguye kandi hasi no kwiyagaza hariyo nabaje badafunguye kandi kubw'impamvu icanga ihinangorane mugabo nagutera ivyizigiro ku mugoro urafungura humura kandi bige vyo kurya tuvuye gufungura bihava biduhera mu kanya mwindira tugoye irahava ivuga saa moya ati mpa hari igihe tubirya bikatugwa nabi kandi aha twabiruhiye umugana carara aratura amangati kandi yariye utuntu yaruhiye indi kagubwa nabi gahaga nabi ariko ndashimye Imana yaduteguriye indya ziratura amangati yemwe twoshaka tukarya tukararaha nejo tukarya tukirirwaha tuguma twumva dushonje nico gituma Yesaya yavuze ngo niki gituma muruhira ibintu bihoka by'amahera menshi yatugora ariko ngo ndabatumira kurya indya mudatanze amahera none aha twatanze angahe nico gituma ragoma ndagutumira uri mu ngoro y'Imana nezegwa dufise ivyizigiro bizima tugendana ubutunzi bukomeye Bibiliya iravuga ngo abamarayika baramanuka barababaza ati yemwe mwabagabo niki gituma murangameza mwijuru uwo Yesu abakuwemo kagenda niko azogaruka tumaze iminsi turi kuri iri jambo niko azogaruka azobaje gukora iki abari hano twagiye tuyaganira ku bitari bike uyu munsi turashishikara mu bizotuma agaruka aha tugendana ubutunzi bukomeye aha nza ndabizi nkiri muri uyu mubiri nza ndabigendana ndabiryamana hageze ku munsi umwe nzobikangukiramwo uyu Yesu tuvuga uyu Yesu turiko turakubwira uko yagiye azogaruka kandi azobaje gukora igikorwa bitandukanye reka dushishikare Daniyeli igice c'indwi ega bose baramubonye Daniyeli igice c'indwi turasoma hajya ku murongo wa 13 n'umurongo wa 14 Daniyeli igice c'indwi kuri babandi badaherutse gusoma Bibiliya hasi n'urupapuro rw'amajana 970 kuri za Bibiliya za kera nuhavurondera gose hariyo na Bibiliya nshasha sinzi urupapuro ariko ngira twahabonye igice c'indwi ku murongo wa 13 kandi mu byo neretswe mwijero nagize ntya mbona haje uwusa n'umwana w'umuntu azananye n'ibicu byo kwijuru aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramushikiriza 14 aca habwa inganji n'icubahiro n'ubwami kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe ingoma yiwe n'ingoma itazovaho kandi ubwami bwiwe n'ubwami butazohangura Imana nihabwa icubahiro kumva ko nzoba umushikiranganje wiwe ibyo birandemesha je narabonye amareta atari make kandi ayo mareta turayubaha barazana programme ariko nkabona leta imwe iragiye nkabona n'iyindi iragiye nkabona n'iyindi iragiye zigana zikuranwa kuko mwisi nuko nyene ariko twimirije leta itwabwa n'umwana w'Imana nzima ivuga kwizokwamaho ibihe bidashira iyo nibutse ko twatoranijwe ngo tuze twiganzemwo ndarema none wewe bagutoreye amashuri angahe kugira ngo uzuganze ye mu Yesu genzo mushima kwere aha ko wicaye ngaha ufise diplome ingana gute nico gituma ndamwikundira ngo yitoreye ngo ibinyantege nke
abo bashikiranganje yagiye gutora yitorera hari n'ahandi bibiri ivuga ngo ibintazi ngo kirango imaramaze igaragaze yuko ibyitwa ibihomezi ataco bimaze. Yakwitoreye wewe utazi no gusoma kuri yagamukama yarahetse ubu twita umutwenzi. Uraza bari urapfukama umaze gupfuka mucura hura na mwarimu atinyigisha umutwenzi urihemenye gusoma A unyigisha gusoma B. Hanyuma rero abakozi b'Imana barakurangira kurambika kw'ibiganza indome zitangura kwiyandika mu mutwe ufise imyaka 60. Hanyuma rero basuye kukurambika kw'ibiganza buzuzwa mpwemu yera. Uyo mpwemu yera amaze kukuzura akugabira igikogwa. Uyu munsi uri umuririmbyi, uyu munsi umukozi w'Imana, cyangwa uyu munsi uri umusenzi, twese dufise amadepartema yaduhaye igikogwa tumukorera atarinze guharura ico turico. Ndabira ubu bwami ngene ari bwiza nawe ni wirabe. Ikiratuzana idushira mu ngoro y'Imana, ikiraduha igikogwa kugira ngo tuyikorere. Hanyuma rero kanga turyamanye diplome imwe mu minsi izoza ivuga ngo kaze abatoranijwe muze kuganza nanje. Ufise diplome yangahe uza kuganzanya? Uyu munsi ko mu minsi izoza na nyumba 10 burya zubasabwa kaminuza. Yego kwera hazubasabwa amashuri akomeye kandi ndizera ko no mu minsi iri imbere akaza kariko kose kazoba kasabwa diplome. Magabo uyu nyakubahwa yitwa umwami Yesu Kristo yadutoranije atanica dusavye acara tugabira umurimo. Nico gituma mubona mwishengo tutanenana kuko umwami yabigaragaje. Uzusome hajya mu Bakorino kiya gice cyambe ni ciza urabe ingene yagiye duselection agiye aradutora ataravye ivyo dufise ataravye icubahiro ataravye icete aratuyoragura turaho mwibarabara atanico twari tumaze aratwuhagira aca dushinga amabanga. Aho mubona nari imbere ko umuvuga butumwa kwe yataba umuntu bwa Kristo yatoye umusore wo mu bwiza hariya mu bwiza kugindwi. Aho mubona hari cyo no kwirata ikacifata akazi yahori humulewi yarobanuwa amavuta nayo ikacivuga ati nawe wenda kwizigiye ndakaguhaye akazi ko burewe genda unkorere. Ikashigenda handi ikagutora na wewe ikagutora na wewe. Hanyuma rero ubu dufise ivyizigiro ko ni agaruka. Bene data ntaco tugwanira mwisi nta kiriho ariko dufise ubwami turiko turagwanira n'ubwa Kristo. Ubwo rero tuzogwana mpaka uzunyaga ibintu vyose ariko ubwami ndiko nagwanira. Ubwami uri kuragwanira yaraduhamagaye tuzohava tuganzanya nawe nta manda y'imyaka 5 nta na manda y'imyaka 10. C'est l'éternité. None ko wicaye mu rusengero umeze nk'ugandaye kandi bamwe bashikaha baragandaye baraburaniwe ivyizigiro vy'ijambo ry'Imana ntavyo ariko inagira ndakuremesha nditeze kugaruka kwa Yesu ndakwiteze kw'ibintu byinshi. Sinzi bako bazoma muri yanganje ko nza kuganza kinama kandi aho nta nduri zobiriho. Oya nukuvuga gutegeka gusa. Dufise n'umwami wacu ari mu kirere dutegeka abana ati koruko kandi iyo nganje yacu ni nganje iryoshe. Aho Yesaya ivuga avuga ngo kuri iyo nganje ngo umwagazi w'intama azokwicarana n'intare. Mwabibonye aho impamba y'inzoka izokwicarana n'umubebe. Urazana umwana umuhicarika iruhande y'impamba urabe aho bizoshoboka kuri iyo leta yonyene. Uwo munsi navuze ntiye bagabo intare none zizoba zigiki cyane baza ko Imana izozihindura ururimi z'ivyatsi. None ni mwabisomye muri Bibiliya
igikoko c'inkazi kizokwicarana n'umwana w'ugazi w'intama. Ni muri iyo leta yonyene aho twimirije kuganza n'umwami wacu Yesu Kristo, abantu bose bazoba baguwe neza. Aya nama yo kokorana amakokora bizoba byaraheze, bizoba byaraheze. Tuganze isi imyaka igihumbi babone leta iganza, aho umuntu wese atazosuhuza umutima ngo rasyo yaheze, kuko leta ibitanga rasyo izobiriho. Nta kuburara bizoba biriho, nta kunyoterwa bizoba biriho, kuko byose ijuru rizoba ribizana. Tugaca tugaburira abantu, tugategeka. Cena ahantu na hamwe ndabona muri iyi si ahantu hari ubutegetsi butumye abantu batekanika. Kiretse Yesu niyamanuka, niwe mutegetsi mukuru, azomenyene tuzotegeka. Nico gituma nagomba ugira ibyizigiro. Turafise kuganza kuri imbere yacu, ninamara kwambuga uyu mubiri, aho tuzosubira kubonanira tuzoba dufise uganza adakugwaho. Kwari kabisa. Ntaco naho nobura akazi nzobaho, kuko Yesu yavuze ngo n'inyoni irazigaburira. Erega hari igihe tuburanirwa. Umukristo umwe yaragiye mu minsi iheze, araburanirwa n'ugwasha, kandi yaheje kaminuza ameze neza afise umuryango. Hanyuma duhuye aravuga ati mukozi w'Imana, je mvuye kuburanya Imana. Ataho wayitsinze, ataho ntabura kuyitsinda. Uvyagenze gute? Ngo nagiye ndapfukama ndabwira Imana, wavuze ngo n'inyoni zo mu kirere urazigaburira. Nigiki gitumye nshobora kurara inzara? Nimba waravuze ko zigaburirwa, ngigira korotse iriko iratoragura umuceri. Nigiki gituma jewe ntogaburirwa? Uwo muntu yararyoheye ngo Imana ica yumva gusenga kwanje, ngo hanyuma ngo haca haza umuntu umwe aravunika ruguru. Uwo muntu yari yifitiye ibintu byinshi cyane, yari afise ibintu biyegara arabibujumbura, ahantu hose ashobora kuja kubitsa umwana wiwe, kuko yavunitse akamumubikira nawe akabafasha, arabura. Aca yumva telefone iramuhamagaye, ati kanaka, ati sabwe ndafise ikibazo wokimfata. Ati nyabaki? Mfise umwana wanje yaravunitse ariko nabuze indari bujumbura, none nagoma namuzani wawe, kandi ntugire ubwoba, jewe Imana yarampezagiye, nzoguha ikintu cyose gikwiriye kubw'uyo mwana. Nawe ntamenye ko yishuwe. Erega hari igihe Imana iduha imitwaro kumira imwe inyishu. Atego yegome muntu w'Imana muzane. Umwana ngo amanutse, aca amanukana ikamyonete cyangwa sinzi Bagdad, zirya Bagdad, zuzuye ibitoki, zuzuye imiceri, zuzuye ibiharage. Ati yo ninge mu mahenda gemura, kubw'uyo mutwaro ndakwikoreje. Mbe wari umutwaro? Ega ibintu biragora. Ati uyo mwana aguma mu nzu yanje, uko indwi zahera niko ivyo kurya vyamanuka, ndamumarana amezi 6 ndiko ndarya k'uwo mwana. Burya rero Bibiliya iravuga ngo byose bikoranirizwa kuba byiza, cyane cyane kubayikunda. Hajya ni wahinyagara uzobabara, mugabo harimo inyishu y'undi muntu, cyangwa harimo kwishurwa k'undi muntu. Twebwe nidupfa guhura n'ivyago. Uwo muvyeyi arambwira ati narariye gushika Imana ivone ati imvura iraheze. Ati mwana wanje yakize muvyeyi, ndumva ko no mudugana. Mbega mumvuye umwana yari ukuduga ko muzaba yishugwa? Ati numva no mudugana. Ati Imana iguhezagire, Imana iguhe umugisha ko wabaye ikiraro, uyu mwana kuvunika kwabaye injya mu nzu yanje. Achara mudugana ati kandi kuva ubwo imvura yacishishikara seseka. Hari bihe ducishwamwo, mugabo dukeneye Imana kwibamwo. Ariko ni gihe gito turiko turarengana, ariko dufise ibintu duhanze amaso, dufise igihe tutazi uyu mwami azomanuka. Tuganzanye nawe kwere. Nta muntu azoduciramo mu kuganza nawe. Yego kwere. Ikigira kabiri, soma hajya Yohana igice cya 14.
Yohana igice cya 14. Yohana igice cya 14. Turasoma hajya ku murongo wa mbere. Tumanuke gato. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi. Iyo abatariho mba ndabibabwiye. Kuko ngiye kubategurira hanyu, ku murongo wa 3. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kugira gute? Kubajana hehe? Iwanje, ngo aho ndi namwe abeho mugira gute? Muba. Amina. Turafisi iwacu. Turafisi iwacu naho uri umupangayi, naho uzorinda uva mu mubiri upanga. Turafisi iwacu kandi ariko arahategura. Yemwe aho hantu hararyoshe, kuva yakaginda aracategura. Abaririmbyi bararimba iyo ndirimbo ikaguma indyohera. Yemwe naho ndi mu Burundi ndavuga ko mfisi iwacu. Naho genda muri aya mabarabara yo muri iki gisagara ca Bujumbura, ariko ntangera yuko amandyama nibuka ko mfisi iwacu. Kandi kugiye kigeze umwami azoza atujane. Namambwira abantu naho duterana dukokora, ugasanga hari igihe urwankoro ruvyuka mu muntu, ngurya mwene data sinda mwiyumvamwo. Hari n'abatera ko bakabe nabesha ngo muri mpemu numva ntamwe muri mpemu agaca yinjira hwana. Ngo ndavyumva muri mpemu, ngo sinamwiyumvamwo. Bagabo, noneho mwijuru buzoca ubona ari umubanyi wawe, bizogenda gute? Twese ko tuzoba turi muri mpemu, bizogarukira he? Kandi akuna kantu k'agatima kabi kaba mu muntu, kuko muri mpemu hari urukundo, muri mpemu hariyo kwihangana, muri mpemu hariyo ubugwaneza. Ariko ugaca wumva ko gaterime k'abasenzi katameze neza, kataryoshe, ngo muri mpemu burya sinamwiyumva, nico gituma yaguye. Ako kantu k'impemu kankana abantu sindakumva kariko. Nakumubiri sa yuvuga mu mubiri. Hanyuma rero iyo tuba turayagara abantu bati none hari ibintu byose twese tuzotangarira. Hari igihe tuzoshika mu ijuru ugaje usanga wa wundi wanena, wa wundi watuka, wa wundi wavuga ko atazoshikayo, ugasanga munareha mwese. None bizogenda gute? Ewe, wa wundi nyene uri kurashira urubanza, wa wundi nyene wamunegura, hanyuma uwo munsi ugiriwe amageme meza ugaseruka, nawe ugacubona muraserukanye. None ruzoca nde? Nico gituma dutegerezwa gukundana, kuko dufise igihugu kimwe turwanira, dufise igihugu kimwe tuzobamwo, dufise igihugu kimwe turiko turajamwo. Bamwe baranashikuza bagabesha ngo nabonye ngo hari amakaritiye atandukanye, noneho ugira utuzane Kiriri na Bwiza. Rero mugabo urabesha, bose ni Bujumbura, bose bari Bujumbura. Ngo nabonye ngo bamwe ngo ari mu makaritiye ngo atameze neza, ngo inzu zidasa neza, ngeye ngo ibikorwa vyiwe ngo nibisa neza imbere y'Imana. Uzanye ikaritiye zo mwijuru, nkuko umengo hari Kiriri, hari Rohero, hari Bwiza, hari Jabe, hari n'ahandi ntavutse. Bagabo, mwijuru ni igihugu gitunganye neza, ni igihugu cabera. Ntuzombeshe ngo uzoba muri etaje, nta etaje zibaho. Ngo hanyuma ngo naje ngo wambonye ndi muri chambre na saro, ninde yakubesha? Kuza turanegura abantu, kuza turabesha abantu. Ngo namubonye umengo ni babandi ngo Bibiri ivuga ngo bazoba bokowe mu muriro, namubonye ari mu gashambrete naho nyine atanezerewe. Bagabo mugarukanye chambrete,
tuziboneramo. Mwijuru haratekanye, mwijuru n'ahantu h'Imana, mwijuru tuzoba twambaye ubwiza. Hanyuma ivyo vy'amazu agiye ivyumba 5 na 6 abantu baribesha gose. Shaka kugira ivyumba 10 uryama muri kingahe? Shaka kugira costume 10 wambara zingahe? Imwe. Sindabona umuntu agerekeranye ibirato kuko bizimvye. Twitonde mwisi naho kurengana gusa. Aka costume nambaye nshobora kuba nambaye k'ibihumbi 200 mugabo wo kambara umuriyoni ariko asanga k'ibihumbi 200 ndiko ndashaza kukurusha wo umuriyoni. Ega no gushaza n'ingabire. Ngira ntavyo murabona mwebwe. Umuntu arambara sipera akagerageza hanyuma undi akambara yoranda ukabona ni wasayangana. Ati beka. Uwa sipera bikamucanga. None kajya ko yambara kotebu akacabegwa nibiki? Ni ingabire no kubegwa. Ururato rw'imamajana 3 ukabona rugendera nabi. Ariko yiyambare gakamba 2 akagororoka. Ivyo birabaho. Ariko rero nuzani wo mupindo ucujana no mwijuru. Eka tuzoba tuberewe kumwe. Nta wiga kwambara ururato rurerure n'uwambara gufiya. Twese tuzotwambaye ukwera kw'Imana. Murondereke kuri izo ponchi nizo kwira. Tuzoba tuberewe kumwe. Nta wiga kwambara ururato rurerure n'uwambara gufiya. Twese tuzotwambaye ukwera kw'Imana. Murondereke kuri izo ponchi nizo kwire muzishaka kwiga. Ukagara muri hotalo. Erega twese zitwambaye nta gushaza kurimo n'ugufuka ubwambure gusa. Ntuzo havugara kuba hano ngo nambaye mushana na w'ibimba 600. Ijambo duhuriramo twese niyo gufuka iki ubwambure. Sinuje rero ku gasongo k'inzu ubone kuruta abantu bose. Shaka wiyambarira ikoti ibihumbi 10 dufise twese kitugenga ni kimwe no gupfuka. Nico gituma rero tudashobora gufata ibi bintu byo mwisi tubijane no mwijuru. Ngo nabonye yambaye ibintu bya kombo nta kombo ibaho. Twese tuzokwambara impuzu zitwa kugororoka. Nta mugabo azobariyo nta n'umugore azobariyo. None si Yesu yabivuze ngo madame nabonye uri umubanyi wanje. Madame tugeze hajya ku mpanda turatandukanye. Tuzoca duhura twese turabaki abageni. Amanyama y'abagabo ahere abageni. Nawe uzowumva ico ari cy'umugeni. Mwijuru rero turamurindire ko azomanuka aze kudutwariwe. Turi umugeni wiwe. Tuze tubane nawe. Tuze tugumane nawe ibihe bidashira. Iyo nibutse ko mfisi wacu ndatekana. None ugira utuzu 10 ni 10 ni gwawe mugabo zidakorera Imana ni wamara kugenda zizosigaraho nabandi bazobirya. Ariko ni wagira inzu 10 ukazikorera mu Imana ukagora igikorwa c'Imana imyambaro yawe izova mu bikorwa vy'Imana uri kurakora. Ego kabisa. Hari abakristo burya rasanze twiyumvira byinshi ngo nabonye mu ijuru ngo hariho wa muntu akubura ngo ujya muntu akubura ngo yambara ibitsibo byinshi kurusha pasiteri. Ibagabo none ko azinduka ari gukubura hari ikindi ajejwe. None pasiteri yazindutse aha ajejwe iyi mitwe yose yicaye aha. Mwarimu yazindutse hajejwe iyi mitwe yose.
ubwo kabisa Imana yafashe umukubuzo niyo yashize imbere kuruta mwebwe. Kweli kabisa. Gwego ngo yabaye umwizigirwa kandi igikorwa yagikoze tweho nitwabaye abizigirwa. Aha murazi iminsi maze ntarya kugira ngo nze mukina. Aha byose yarabigwije n'ubusa. Aha bibaza ko ndari ubusa. Ndiko ndasenga Mana urantera iteka, Mana uraheza gira shengero, Mana uragira kurishikana ngisonzesha nkazomara iyo minsi. Aha rero ugiye kungwiza no gukubura ngo wamubonye afise ibiyaga ngo hanyuma je ngo nashengena nk'ukokowe. Bantu b'Imana ntaco uzotanga ingero turamubona ari hafi yacu, ariko umuntu wese mu gikorwa Imana yamuhaye kora. Twese tuzoseruka, umuntu wese aserukana ivyo yakoze, hanyuma Yesu aduhembe. Nta kindi, nta byo gusigana n'ukubura, nta byo gusigana n'ukoropa, nta byo gusigana n'usiga irangi, nta byo gusigana n'umuririmbyi. Twese turindiriye ingero ahazomanuka. Uwo munsi kandi naho uzondusha igisibo ntaco tuzopfa. Eka kabisa, naho uzoburi generale nk'abagaporale nukuri ntazoshima kuba kaporale. Aho nta ngorane, nta shari ririyo. Bazofata ibikorwa vyanje n'ivyaca mu muriro bigegwe, n'ivyagegwa n'ivyasha amafu kazima nashitseyo. Kazima nahonyoyeyo. Ivyo yuko uzobufasha ibiyagayaga ntajyo, mugabo hari igitsibo wewe tutazosangira. Igitsibo cy'umukozi w'Imana kiriho mu Batesalonike ntituzogisangira namwe. Vuga wabereye umwungere mwiza, wantwari intama neza. Hari igitsibo cy'abakozi aba mudasangiye aha. Ico nacu uzonyambarana niba batagusiza amavuta ntatuzonyambarana. Nico gituma dukwiye kwitonda. Twitonde, aba bakozi b'Imana barafise ingero. Umuririmbyi atazoronka, umusenzi atazoronka, izorongwa n'aba barongozi bonyene kuko babatwaye neza. Kandi anasanze kudasoma Bibiliya abantu benshi baje mu maherezi menshi. Hari igihe batwaduka ko ngaha. Reka dusome ikigira gatatu. Kigira gatatu Joshua Yohana. Joshua Yohana. Igice cyaho ni cya gatatu. Joshua Yohana igice cya gatatu. Ku murongo w'10 ndageza ku murongo wa 13. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe cyo kugeragezwa kigira kize mu bihugu byose, kugerageza baba mw'isi. 11 ngira nze vuba wumire kucufise, niyagira ugutwara igitsibo cawe unesha, nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha ururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Uri n'ugutwi niyumva ico mpema abwira amashengero, Imana nihabwa icubahiro. Ko witondeye ibyagezwe vyanje, kitondera ijambo ryanje, nanje ngiye kukuzigama. Kuko ari amageragezwa agiye kugerageza abari mu isi bose. 11 umva ngiye kuza vuba wumire kucufise. Nihagira ugutwara igitsibo cawe, igituma giraze vuba nuko wumira kucufise. Ntiyagire kuza kugira gute kugutwara igitsibo cawe. Abantu uyu munsi barekuye. Namye niko nasoma amajambo y'Imana uno munsi mu gitondo,
mwitangurira igice ca 25 muze muyasome kiya gice cose. Hariho umuntu yashoboye kwanjanjwa kukira Imana yari yaramuhaye. Umuntu yitwa Esawu aranjanjwa kubusamuragwa. Nk'uko uyu munsi ushobora kuba uri kuranjanjwa kubusamuragwa Imana yaguhaye. Erega turabasamuragwa, twahawe kuragwa ijuru. Ujya muntu yarambabaje, ujya muntu yarantsitaje gose. Nico gitubona mu Baheburayo bamuvuga gose. Arashitse saa 4 arashonje. Hari igihe abantu bavuga ngo Yakobo yari gisuma. Ego mugabo ni mu bitohoze neza ntavyo yamwivye. Reka ntavyo yamwivye kabisa. Reka tufe kuva ko ari gisuma. Mugabo ubusuma murabona ko bwamukurikiye. Mugabo ntavyo yamwivye ariko yaramugize ku bugunge. Arashikavuye kurondera ivyo kurya bigira bitume besamuragwa samuragwa se amuhezagire. Ashitse ngo ashika shonje afise igikoko mu kuboko. Abwira mwene wa mpako kuri ivyo biharage, mpako kuri ivyo biharage nanje ngeko. Mwene wa baramwitegereza sha inzara iragufashe kwere. Tugwira tugira idiri mbere ko ndaguha ibiharage ngo batumvikana ijambo. Kiretse wemeye ukangabira ubusamuragwa. Umuhungu aravyiyumvira ngo yampako ati sindaguha rindira saa 6 bishe. Karagahungu kazi guteka ibiharage bitukura murazi ivyo birimo sauce tomate birimo niki amavuta y'amamesa si yabitukutse. Aravyitegereza igere bitukura, arumva n'inzara afise, arumva n'akamota ati ibi biharage sindabisika. Emera tugabe tuguze ndaguhe kubasamuragwa nawe umpa ibiharage. None ikintu gitumye uno munsi uri kuraguza kingana gute? Erega ni ikintu gito. Aravyitegereza none nayumviriye. None Esawu hajya ntiyari kuja kwa nyina akavuga ati mama erega mvuye guhiga. Yakobo aranyimye ibiharage, none ntiyari kubimuha. Arasuzugura kubasamuragwa ibiharage kabisa. Aravuga ati ngo jewe ndemeye hako ndabihusha muri isaha ndabishakiye. Ubusamuragwa ndaguhaye. Atirahira kuko umunotere w'ico gihe yari Imana. Sinya imbere y'Imana. Ikigabo kiraho byagoye kisha kirasinya ati ndaguhaye busamuragwa na kare nari mfuye byari kumarira iki. Ariko inzara ya saa 4 yo kwica umuntu kwera. Yemwe twe turamenyereye n'inzara n'iminsi 2 turayikunkumura kandi tutari mu masengesho. Hacaramubwira teka kunyemereye rero kusinye imbere y'Imana ndakiriye kubasamuragwa nanje ndaguhaye isahani y'ijana y'ibiharage. Jana ibiharage nanje njanye samuragwa. Nagoma ndakubwire no muri iki gihe ntubone ngo ni Esawu wonyene. Bibiri ivuga ngo yasubiye kubirondera arira. Muri irya signature yaraheze gusinya hajya n'ibintu byakorokeye. Mbega ndababaza abavyeyi bishoboka gute ko umuvyeyi yivyariye umwana kandi bakaba abantu babiri batandukanye? Umuvyeyi uko biri kose arazijwe. Niko ndumvise umubwiriza yatubwiye ejo. Uyo mukirisi Imana muhezagire ngo ndangira pasteur kandi bariko baravugana n'umubwiriza wumva atari sanganya. Mugabo naruhuwe nuko numva ndavuye isijwi vuze uri pasteur. Niko vyagendeye umutama. Bamaze kuzana bamuhishije agomba guhezagira. Nyina mugira inama, agira inama Yakobo undi yagiye gusuma. Yarayatanze umugisha wiwe, yarayatanze samuragwa bwiwe. Ubwo rero agiye guhiga. Nyina nawe ati nyaruka so guha umugisha ndakwambika kabisa ikoti ry'intama. Aragerageza amaboko yose arashira ku bwoya bw'intama birakunda. Umuhungu arapfukama imbere ya se. Ndiye Esawu. Yarakibona
egera handa kumve mwana agera kumva ariko ndumva ijwi rya Yakobo egera ngo akoze ku maboko yumva n'ubwoya ibintu ko byancanganye yumva ubwoya ahantu hose egome ndiye Sawu mpezagira umutama kuko atazi vyabaye ariko Imana izi vyabaye ngo asuka kumugisha arasubira asuka kumugisha arahezagira vyose naratangaye kumuhezagira uhera arawuheza wose umuhungu acarahaguruka nyene umugisha yatakaje nawe arateka ariko ararya sosi yumva ko isosi ya Esawu arayizi ariko arumviriza kwa Esawu ati none ubona hezagiye ninde ati wahezagiye muri umuna wanje ategera hano mwana egera hano wowe ni Esawu vyukuri ategome ndi Esawu ntunyumva ningene mvuga ndasabye umugisha mwana wanje umugisha wahetse nta kindi numva no guhezagira genda uzuba munsi y'ibirenge vya murumuna wawe urumva umugisha yaronse genda uzoganzwa na murumuna wawe ivyo nari mfise kuguhezagira vyaheze cyane ivyo Esawu asohoka ariko ararira nico gituma nagomba kubwire muri iyi minsi shetani nawe nyene ariko arazunguruka n'isahani y'ibiharage kandi adusanze mu bibazo bikomeye ukaza wumva gukaza umushefu atewe ushaka ko ndaguha agafure de mission uze wemere kuba madami wa kabiri mugabo ni mu mpisho none uravyemeye nuvyemeye nawe ugacugenda ugacusarisha ngo nakare nari mfuye ngo nakare byari bingoye ntaco nzobikora mu mpisho kumbe ntumenye yuko ugize gute ukabice hari igihe uzobirondera urira mwene data je narinzi kuri umukristo hariko rero nimba uko wemera kagafrode tugakore ntaco naco uzobuzo burihana kwa pastori ariko ubanze ufata ikoti y'ubukristo ushire hasi tubanze kuja gukara kafrode akaca afata niyasahani y'ibiharage nubiri kiratembera hagati yacu ikiratembera hajya mu mazu ikiratembera hari nakunze umugore umwe mu ishengero rimwe yarandyoheye naho wowe ugezaho gupfa n'inzara pfira kwibanga ntudandaze ubusamuragwa ntudandaze igere Yesu yakugiriye neza ngo ubudandarisha ibiharage bitukura uyo mushefu yaraje aramubwira ati ewa urazi ko ari je nagushizaho ategome urazi ko ari je nshobora kuhagukura ategome washaka iki je nshaka umbera umugore wo mu mpisho hanyuma ubunyene nca ndakuduza grade ndagushire hejuru ucuba hejuru y'abandi umugore aramwitegereza ati bwa bundi wangaye nani kandi wabonye ko nagakiza kanje koheri kadashitse aha waravye muri abo bantu bose ubona ko ari je ushobora kuja guhenda ico kintu nagira ndakubwira ijambo rimwe aha nahashizwe n'Imana si wahanshitse nahashizwe n'Imana kandi nzohakugwa n'Imana nagomba nagushingira intaye naramaze kwakira ubugungwa budashira ntaco butose kaza nimba kazi uko gahera kahere umugabo nawe narakubita urutoka ati sha ntakweretse uzomenya ko ari je naguhaye akazi erege nyuma y'indwi baje bumva ikete risohoka wa mugore ngo turakunomye uciye umukuru wa service acaja hejuru yiwe erega bijya byo watura nivyo bizogushikako nibukiya ture kwintege nke abantu nibaza n'ibintu bibashitweka wowe guma ku musima wo kwera wo kwezwa wo kurondera Imana wo gushingira inahe Yesu ore mudama mugarako hejuru aje bambwiye ngo ni wampaye akazi ariko aca yitonda abakirisu ndabakunda naho banesheje baguma bicisha bugufi timwere data nagomba ndakubwire ko Imana twakiriye iyo badusotoye baba bikwegeye amagogo ariko igihe tugezemwo ntusubire kwanjanjwa ku vy'Imana yaguhaye ntusubire kwanjanjwa nka Esawu
Esawu yarababaje Imana, abantu bariko baranjanjwa n'abakristo, shetani agacarengana akakuzanira utuntu, ugacuguza n'ubwami bw'Imana, ugacuguza n'ubugingo budashira, ejo ugaca wumva umuntu yaraguye kandi umuntu yarahezeyo, mugabo ntumenye aho yatanguriye gupfa. Kubera iki? Kudashinga intare. Kubera iki? Kwanjanjwa. Umira kuco ufise, umirako umwami ari hafi. Bibiri ivuga ngo nzokugira inkingi mu ngoro yanje Imana yanje, nzokuha izina risha ry'Imana yanje. Abanesheje, abanesheje azotugira inkingi. Be murumva inkingi yo mu rusengero? Urabona nk'iyi nkingi ugaca uyandika ko Elizabeth, nimba hari ahishuwe irindi zina tutazi kuko ntaryo tuzi, bagaca bavuga ngo uri imwe muri iyi nkingi ngize urusengero rw'Imana, kubera gusa wagumanye utanjanjwe mu vy'Imana yaguhaye. Twunamika amaso dusenga Imana. Mwanya uri kuragenda, nagomba ndaguhamagare wewe muntu umaze iminsi uri kuranjanjwa. Yesu agira agaruke, Yesu agiraze, kandi ibintu vyose biriko biragutwara urabizi, ibintu vyose byakumaza amavuta urabizi, ibintu vyose muri iyi minsi bituma uri kuranjanjwa urabizi. Twagomba uyu munsi umuzanire Yesu. Timaze iminsi niko ndanjanjwa kweli, hico nari mfise narakinyazwe, nari mfise umunezero narawunyazwe, nari mfise amahoro narayanyazwe, nari mfise ibintu bitandukanye by'ingabire Imana yampaye, Satani yarabintwaye kubera nanjanjwe. Icatumye wanjanjwa kuri izi ngabire z'Imana, zana uyu munsi umubwire Yesu, ndakwinginze Mwami, subira kandi unkomorere, unkomorere kweli, unkomorere. Ndumva ko nanyazwe, ndumva ko nanyazwe, kandi uko kunyagwa habaye kwanjanjwa. Naranjanjwe Mwami mu bintu bitandukanye, sigaye nanjanjwa kuri urya musore, irya nkumi, sigaye nanjanjwa ku gikorwa wampaye. Ubu numva ko ndi kure y'Imana. Ingo usubize Satani ibintu vyiwe, ngwino usubize Satani ibintu vyiwe, musubize ivyo yakuhaye, musubize ivyo amaze iminsi ariko araguha, musubize ivyo umaze iminsi uri kuragendana nawe. Umufitiye ideni arabizi, haravuga ati naho wicaye turafitanye ideni wewe, hari ibintu vyanje wafashe, hari ibintu vyanje watwaye, none subiza imbere ko dutunganye. Bizane kwa Yesu, umusubirize Satani ibintu vyiwe, hanyuma Yesu akugarukanire. Wari samuragwa, waruvise ivyizigiro, warakunda Yesu, warakunda Imana, ariko uyu munsi urumva kuri kure y'Imana. Twagomba tugusengere kugira ngo Yesu asubire kandi akugarukane, kugira ngo Yesu asubire kandi akugirire neza. Kaze usenga Imana, kaze mwarimu, sengera ababene data bamaze gufukama, shima amaboko y'Imana. Mana data wa twese ushobora byose kandi w'imbabazi nyinshi, turagushimiye Mana kuri riganuka ryiza kuri uyu mugoroba. Uburiye ubwoko bwawe, uburiye ishengero ryawe, uburiye umugeni wawe. Mana benshi bariko banjanjwa, benshi Mana yera bameze nka Esawu muri iki gihe. Satani agenda azana ibitukura bigatuma benshi Mana batibanga, batakubasamuragwa hariyo sezerano twahawe. None Mana yera ndagushimiye uyu mugoroba mwiza. Imburi ngo Satani azana ibitukura, harimo ubusambanyi n'ibindi byinshi mu ishengero. None ngaba bene data bitahuye, bawumvise ijwi ryawe, bararyumviye, baraje, baje kwezwa, baje kwihumanura, baje gutunganywa. Mana nubaharire, Mana nubagirire imbabazi, Mana nubeze, haleluya, Mana nubeze, Mana nubaharire, Mana nubahumanure, Mana ubatunganye. Weza umugeni wawe, weza umugeni wawe Mana. Haleluya, ndagushimiye Mana kuko imbabazi zawe n'ubuntu bwawe Mana vyamaye ibihe bidashira. Kuko ijwi ryawe rivuga ngwenda ribuza twitature, nikuhoraho nyene ngabagize ngo naho ivyaha vyanyu vyotukura tukutuku
bizokwera dere nka sheregi. Mana nubaharire ubaye kwiyana vy'ukuri, gutunganya mu kuri no mu kugororoka, maze ubambike ubwiza bwawe, ubaye inkomezi zo kwihangana. Haleluya, ndagushimiye kubejeje, kubahumanira, kubatunganya kubw'amaraso yawe yera Kristo umwami wacu. Amen. Amena. Tugira dusenge ababagipfukamye, tugira dusengere wewe ufise ikibazo, uragwaye kandi ufise n'umutwaro, hari ico wumva Yesu yo gukorera kuri uyu mugoroba. Twagoma tugusaba uvyaguruke, wizere Bibiri ivuga ngo ko Yesu yararejo uyu munsi ni kwari ibihe bidashira nahinduka. Dusaba umubwiriza abashire maboko y'Imana. Mana data wa twese uri mwijuru, turaguhimbaza kuko uri Imana nziza y'ubushobozi. Turasengeye bano bantu Mana baje bapfukamye kubw'ingwara zabo, aba bahagaze kubw'ingwara zabo. Ubwawe wikoreye ingwara z'abantu mu mubiri wawe, ubambwa ku musaraba. Imishishagu yawe niyikiza abantu, kandi imishishagu yawe niyidukiza. Turakweretse aba bantu bagwaye Mwami bahagurutse, turakweretse aba bantu bapfukamye hano Mana, turakweretse bariya bahagaze kubw'ingwara, turakweretse abari mu mavuriro atandukanye, turakweretse abari mu bitaro bitandukanye, turakweretse abantu bagwaye. Turasavye ngo ububasha bwawe bukiza ingwara, ububasha bwawe bukiza ingwara, ugaburuza imigabo ya wa murwanizi, utesha ibitero by'amashetani n'ivy'imwemu mbi. Nuko rero Mana ukiza aba bantu. Wavuze ngo nimwagira umwete wo kunyumvira, ngo mugakora ibitunganye mu nyonga zanje, ngo nta ndwara nzobateza nk'izo nateje abanyegiputa, ngo kuko uhora hari je ndabakiza ingwara. None rero aba bantu bawe nubakiza ingwara, nubakiza uburibwe, imisonga yose ikire. Turabigushimiye ni mw'izina rya Yesu Umunyanazareti. Amina.